Iyo ubonye haje amaraso asa n'umucungwe canke amaraso asa na gris canke amaraso asa na jaune, cumenya ko ushobora kuba ufise infection zikomeye utegerezwa gushika kwa muganga. Kazi cane kuri ino shene yacu tugiye kubabwira insiguro y'amabara agiye atandukanye abakobwa babona mu gihe cabo c'imihango. Hari abakobwa baza bakubwira je bimeze uku, je bimeze uku, ariko ko bamaze gushika kuri runo rubuga ngiye kugusigurira ku buryo naho utokwirirwa uraturondera canke ushika kwa muganga ushobore kumenya insiguro y'amabara agiye atandukanye ubona mu gihe cawe c'imihango. Hari abagira amaraso atukura, amaraso yirabura, amaraso asa n'ubururu, amaraso asa n'umuhondo, amaraso asa n'umucungwe, n'amaraso asa na gris. Ni ukuvuga hari amabara agiye atandukanye abakobwa babona mu gihe cabo c'imihango. Rero muri ino video ngiye kugufasha kugusobanurira insiguro z'ayo mabara abakobwa bagenda babona. Rero ico nokubwira ca mbere nuko mu gihe ubonye ibara ry'umucungwe, ubonye ibara rya gris, ukabona ibara rya jaune, ca wihutira kwa muganga kuko ushobora kuba ufise infection zikomeye zishobora gutera ingorane. Mu gihe ubonye ayo mabara aje afise n'akaodeur kanuka nabi canke ugira ububabare, ukwiye gushika kwa muganga. Kazi cane tugiye kubivuganira muri ino video tuvyaguye. Nizera ko umukobwa wese aza gushobora gutahukirwa insiguro y'amabara ahari mu gihe cabo c'imihango. Benshi bazi ko hari amaraso atukura gusa, ariko hari abagira amaraso afise amabara agiye atandukanye. Urabona neza ko wamaze gukora subscribe kugira ngo ushigikire bino vyigwa, ukande ngaha kuri j'aime kugira ngo ushigikire bino vyigwa. Nta kindi tubasaba atari ico. Amazina je ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Rero ngiye kubasigurira ibara rya mbere. Dufise amabara ashika kuri 6, 7, 8 niyo tugiye kubafasha hano twabateguriye. Mukurikirane neza urabe amabara wowe ubona mu gihe cawe c'imihango, ushobore kumenya insiguro yavyo. Nimba ushobora gutegerezwa gushika kwa muganga ushikeyo vyihuse. Ibara rya mbere rero rikunda kuza kenshi ni rouge vif mubona ngaho ku ruhande. Iyo rouge vif muri kumurana ngaho ku ruhande kuri ekra yanyu, ni ibara riba risa nkuko ni rouge canke ibara ritukura ariko ridatukura cane gose. Iryo rero niryo bara rikunda kuza mu misi ya mbere. No kuvuga amaregre canke imihango amara imisi 3 canke imisi 5, biravana n'umukobwa. Rero iri bara ritukura buke buke niryo rikunda kuza mu misi ya mbere. Iyo rouge vif niyo maraso akunda kuza asuko. Amaraso asa nkuko niyo maraso akunda kuza ku bakobwa benshi canke ku mukobwa akomeye ari normal. Iryo bara none risigura iki? Ayo maraso asuko asigura iki? Ayo maraso yerekana ko uri normal canke ayo maraso yerekana ko umubiri wawe ukomeye neza, atangorane nimwe ufise, atama infection ufise. Ayo maraso yobasigura iki? Ayo maraso niyo maraso ya mbere aza. Nukuvuga ayo maraso bisigura iki? Bisigura ko yafuye kuboneka agaca sohoka n'ingoga. Nukuvuga turaza kubona yandi maraso amara igihe ari mu bihimba by'irondoka atarashobora gusohoka. Turaza kubona ayo maraso ngene azobasa. Ariko rero ayo maraso ndiko ndabereka ya rouge vif ntamara igihe ari mu gitereko, afa kuboneka aca sohoka. Ayo maraso rero yerekana ko umubiri wawe uriko urakora neza, atangora neza ama infection ufise, kandi n'ukwezi kwawe kumeze neza. Namaraso rero akunda kuza kenshi mu ntango z'imihango. Ayo maraso ntuzoyabona hagati mu kwezi canke ukwezi kwawe ugomba guhera, ariko namaraso aza muri rya misi ya mbere nyene uri mu gihe cawe c'imihango. Namaraso rero aza ari menshi mu misi ya mbere, kandi namaraso yerekana ko uri normal. Namaraso kandi aba ari menshi mu misi ya mbere y'imihango ku mukobwa akomeye. Hariyo niyi rouge fonce muri ko murabona ngaho, nubwo ni rouge canke ibara ritukura cane gose. Iryo nayo ryo barisigura iki? Iryo naryo risigura ko umubiri wawe canke udukaburangingo canke ico bitwa ama hormone za zindi za estrogene n'izindi mu mubiri wawe ziba ziriko zikora neza, canke haba hari equilibre hormonal. Nukuvuga ama hormone mu bihimba byawe by'irondoka ariko akora neza. Nico iri bara risigura. Ikindi ribara risigura ko ayo maraso yarabonetse ariko ntiyasohotse ubwo nyene, yamaze igihe kitari gito ari mu gitereko.
atandukanye narya duheje kubona ya rouge vif. Rouge vif nababwiye apfa kuboneka agaca asohoka, muga aya ari rouge fonce amara iminsi itari mike arikiri mu bihimba by'irondoka by'umukobwa canke by'umugore, nico gituma acaba rouge fonce canke aca tukura gose. N'amaraso rero aza hagati mu aza hagati mu mihango, ashobora kuza ku munsi wa gatatu canke wa kane canke wa gatanu, canke akaza ku munsi wa nyuma w'imihango, nukuvuga ku munsi wa gatanu canke wa gatandatu canke w'indwi, bivana n'iminsi umukobwa wari wese amara mu mihango. Rero aya maraso aza muri regle hagati canke akaza regle zigomba zihere. Ayo maraso nabwiye ko yerekana ko amahormone canke udukabura ngingo twawe canke udukabura mubiri twawe bitwa ama estrogene turiko dukora neza canke hari equilibre. Ayo maraso nayo nyine ari normal, yerekana ko ukomeye atangwa neza ama infection ufise. Andi maraso ya gatatu na ya maraso asa ari maho canke yirabura asa n'ayagomba kwirabura gatoya. Ayo nayo aba yahuye yamaze iminsi myinshi ari mu bihimba by'irondoka by'umugore, no kuvuga yarabonetse ntiyaciye asohoka n'ingoga canke ntiyamaze iminsi mike nka yaduheje kubona ya rouge fonce, ariko aya maraso asa na maho muri ko murabona, ayo maraso aba yamaze iminsi myinshi ari mu bihimba by'irondoka, no kuvuga rero aca ba oxide, aca abura na oxygene yo mu mubiri, nico gituma aca asa nkuko muri ko murabona. Ayo maraso ashobora kuboneka mu ntango canke mu mpera z'imihango, ashobora kuboneka mu minsi ya mbere canke mu minsi ya gatanu ya gatandatu imihango igomba ihere. Nayo maraso nyine nta ngorane ateye, ntiyerekana ko ufise ama infection canke iki. N'amaraso nayo nyine ari normal, nta ngorane twavuga ateye. Ayandi maraso tugeze ko agira kane ni nayo maraso abasa na noir, aya maraso yirabura. Aya maraso yirabura nayo nyine abamaze igihe kirekire, nubwo n'amaraso aba ya kera, n'amaraso aba amaze igihe kirekire, nubwo twayise le sang très ancien, nubwo n'amaraso ya kera gose. Rero aba yamaze igihe kinini mu bihimba by'irondoka gushika naho yirabura. Ayo nayo dushobora kuyabona mu minsi ya mbere canke mu mpera z'imihango. Nayo maraso nyene aba ari normal mu gihe ata bintu by'ububabare uri kurumva canke iki. Nayo maraso ari normal, gusa nuko aba amaze igihe kinini ari mu bihimba by'irondoka atashoboye gusohoka, no kuvuga nta ngorane ateye, kiretse yuko gusa yatevye gusohoka agaca ahagira igihe caho yirabura. Ataruko naho nta ngorane ateye, ntuzoyabona uco baza ngo ni ngorane canke ngo ufise izindi ngwara. Oya, bisigura ko ayo maraso yamaze igihe kinini ari mu bihimba by'irondoka atarashobora gusohoka. Ayandi maraso n'aya maraso asa na rose, mushobora kuba benshi mutayabona canke ari rya mbere munavyumvise ko abaho, ariko nayo arabaho. N'amaraso aba avanze na ya grêle cervicale, ya nkondo y'umura iyi grêle cervicale, nuvuga n'amaraso aba yarivanze n'iyi grêle cervicale muri ko murabona ngaho kuri ekra, nico gituma caza asa na rose. Iyo nayo yerekana ko ufise udukaburangingo canke udukabura mubiri dukeya, canke za estrogene zawe ziba ari nkeya. No kuvuga ajya nababwiye ya rouge fonce yerekana ko estrogene zawe canke udukabura mubiri bwawe bumeze neza, hormone zawe zimeze neza, hariho equilibre. Aya nayo ya rose yerekana ko hormone zawe ari nkeya canke estrogene yawe ari nkeya. Ayo nashobora kuboneka mu ntango canke akaboneka mu gihe ca ovulation, kuko mu gihe ca ovulation murazi ko aba ariho tuba dufise canke abakobwa baba bafise iyi grêle cervicale. Nico gituma rero iyi grêle cervicale ikivangana na ya maraso, amaraso agaca asa na rose. Ayandi maraso tubona rero akwiye kwigwa ko neza canke ukwiye kugira gushika kwa muganga mu gihe uyabonye, na ya maraso asa n'umucungwe canke amaraso asa na orange. Ayo maraso rero ari muri hamwe nahera ko ndababwira, uyabonye utegerezwa gushika kwa muganga, kuko uba ufise ama infection agiye atandukanye. Mu gihe ayo maraso aje asa n'umucungwe kandi ukumva anuka afise akaodere katari keza, kenshi uba ufise iyi vaginose bacterienne cyangwa ufise iyi infection bita trichomonaze.
ni ukuvuga iyo ubonye ayo maraso rero y'umucungwe ukumva kandi afise akamoto katari keza, ukwiye gushika kwa muganga kuko ushobora kuba waranduye ama infection ayamajije kubabwira yitwa vaginose bacterienne canke trichomonaze. Rero iyo ubonye amaraso yawe aje asa n'umucungwe ushobora kuba utarabibona canke binagutangaje, ariko ayo maraso nayo abaho, umenye ko ufise infection. N'amaraso rero aba yivanze n'iyi perte vaginale. Rero mu gihe uyabonye amaraso asa n'umuhondo, asa n'umucungwe canke amaraso asa na orange, ukwiye gushika kwa muganga. Ariko ayo maraso kandi batubwiye ko ivyigwa biratwereka ko mu gihe atanuka canke atabubabare wumva, utababara, ayo maraso atanuka, aho nta ngorane biba biteye. Ariko mu gihe wumvise ayo maraso anuka kandi ayo maraso ukumva aragize urababara cyane mu gihe ariko araza, ukumva umenga uri kurasha canke urashuha ukagira ubushuhe, ukwiye gushika kwa muganga. Ariko mu gihe atakimenyetso na kimwe wumva, ayo maraso nta ngorane abateye, nta infection ziba zirimo. Ayandi maraso tuvuga na amaraso asa na jaune canke amaraso asa n'umuhondo. N'aya maraso nyine uyabonye ukwiye gushika kwa muganga kuko aba yatewe n'ama infection atandukanye, iyi candidose vaginale hamwe n'iyi chlamydia na gonore. Izi ni ingwara, zi chlamydia na gonore ni ingwara ziterwa nuko mwakoze imibonano mpuzabitsina n'umugore canke n'umugabo ayigwaye. Nukuvuga ni ingwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina. Rero mu gihe ubona amaraso yawe mu gihe cawe c'imihango asa na jaune, ukwiye gushika kwa muganga kuko kenshi uba bitewe n'izi infection zitatu mpejeje kubabwira, iyi candidose vaginale, chlamydia na gonore. Ayandi maraso na twohereza ko n'aya maraso n'amaraso asa na gris. Amaraso asa na gris nayo nyene uyabonye, aya maraso asa na gris uyabonye, ukwiye gushika kwa muganga kuko nayo nyene aba yatewe n'ama infection agiye atandukanye. Nivyo twari dufise tubabwira uyu munsi. Ico gukora ni ngiki: mu gihe ubonye ayo maraso aje afise akamoto katari keza, mu gihe ubonye ayo maraso ariko araza umera nk'uri kwarasha, mu gihe ubonye ayo maraso ariko araza wumva ububabare mu bihimba byawe byirondoka, mu gihe ugira ubushuhe, mu gihe ayo maraso ariko araza, ukwiye gushika kwa muganga. Ivyo bintu bine nuwavyibona ko uzoca ushika kwa muganga. Mu gihe ubonye ayo maraso aje amota nabi, usha, ubabara kandi ukagira n'ubushuhe, ukwiye gushika kwa muganga. Ushobora gusanga ari infection zitandukanye zabiteye. Nivyo twari dufise tubabwira kuri uyu munsi. Ushobora kuba ufise ikibazo ubaza canke ibyo utatahuye, hariho nimero dusiga kuri channel yacu, urashobora kubaza ikibazo muri WhatsApp canke ukatwandikira nyine muri commentaire. Nivyo tubasaba. Igisigaye no kwibuka gukanda kuri subscribe kugira ngo mushigikire bino vyigwa byacu. Duhari ku bwanyu, twiga ku bwanyu, kubw'amagara y'abene gihugu. Ico tubasaba no gukanda kuri subscribe na like kugira ngo mushigikire bino vyigwa byacu. Naho gutaha, amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Murakoze.